iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu ni umwanya tugiye kubagezako amakuru ibiriko biravugwa bigezweho ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru y'ibiriko biravugwa bigezweho mu gisata ca politike. Ni amakuru tuzogaruka cane cane kuri Honorable Agathon Rwasa, abanywanyi biwe ndetse n'abahurikiye mu runani rw'imigambwe Burundi bwa bose. Ni mu gihe kw'igenekerezo ya 29 Kigarama uyu mwaka w'ibihumbi 2024 Honorable Agathon Rwasa yatangaje ko azokwitoza mu matora y'umwaka w'ibihumbi 2025 aciye mu runani Burundi bwa bose. Ivyo yabitangaje mu kiganiro Tubohora Burundi gitunganywa n'ishiramwe Focode. Agathon Rwasa yanamenyesheje ko abarongoye urunani Burundi bwa bose baguma baronka amatelefone yo kubatera ubwoba ngo batavanye n'akanaka ntibazemererwa kwitoza. Ico kiganiro ni ikiganiro cavugiyemwo vyinshi bijanye n'ingene urubuga rwa politike n'agateka kazina muntu vyifashe muri uyu mwaka w'ibihumbi 2024. Mu batumire bari muri ico kiganiro harimwo Marie Louise Baricako ndetse na Pacifique Nininahazwe arongoye iryo shirahamwe Focode. Kuri ubu rero urunani Burundi bwa bose rwankiwe kuzokwitoza mu matora aza y'umwaka w'ibihumbi 2025. Ni mu gihe bamwe bagira bati Valentin Ndayishimiye bagiye gufuta ibisigarira vya demokarasi mu gihugu c'u Burundi. Ni mu gihe kuri ubu imigambwe ibiri itarenga ntirenguke ariyo yonyene ifise intonde zemewe mu ntara zose z'u Burundi ko ari zitanu ngo zihiganwe mu matora y'abashinga amateka y'umwaka uza w'ibihumbi 2025. Ni umugambwe CNDD-FDD w'umukuru w'igihugu Valentin Ndayishimiye ndetse na Opona y'icegera ciwe Prosper Bazombanza ngo nihiganwa rizobamwo abasanzwe batwara gusa. Abantu bakavuga ko urunani rukomeye rw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi Uburundi bwa bose rutakirekuriwe kwitaba ayo matora. Urwo runani rukaba ruzira ko rwemeye ko Agathon Rwasa n'abaseneri baja mu ntonde zabwo. Ni ukuvuga ababaye aba kabiri mu matora y'umwaka w'ibihumbi 2020 ntibarekuriwe gusubira kwitoza. Bafutiwe hamwe na Fodebu ya Melchior Ndadaye, CNDD ya Leonard Nyangomabe n'iyindi migambwe bari kumwe. Ni ukuvuga ko hagiye gutunganywa amatora atagiramwo ihiganwa na ritoyi. Ivyo bigakorwa n'umugambwe uvuga ko wagwaniye demokarasi nk'uko abakurikiranira hafi vya politike ndetse n'ibi vyabaye ku runani Burundi bwa bose babitangaza. Iyi migambwe yose igiye kubuzwa kwitaba amatora isa n'ibisigara vya demokarasi mu gihe imigambwe itari mike ikomeye yomowe iranafutwa. Indongozi zayo ziba impunzi mu mahanga. Amashiramwe akomeye aharanira agateka kazina muntu yarafutswe, indongozi ziromorwa zinashirwa ko imitahe mpuzamakungu. Amaradiyo nayo nyene bimeze gutyo muri iki gihe. Nimbwe kandi no muri iki gihe imigambwe n'urunani vyabujijwe kwitoza biriko biritwara muri sentare yubahiriza ubwirizwa shingiro. Ni sentare ataco yigeze imara mu matora aheruka, icimanza ngo itamitswe nta na kinini benshi bayitezeko. Muri iyi nkuru tugiye kugaruka ko muri kano kanya tugiye kugaruka ku ihonyanga ry'amategeko ryakozwe na Seni mu kwakira urunani Burundi bwa bose. Uruyeri rubandanya gukoreshwa mu kugira abo CNDD-FDD dashaka ntibabe mwihiganwa ryo matora. Benshi batibandanije gutya kazoza ku Burundi kagiye kubandanya gatosekara, ibizohava bikwegwa intambara zikomeye muri kazoza, kwigungira k'ubutegetsi, gucinyiza abene gihugu ndetse n'ibindi vyinshi kuko ngo ari vyo vyamye bikwega ibara mu gihugu. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda kugira ngo tuzicikanwe nadushikiriza yagiza no makuru bagenza aho bari hose kandi kugira ngo nabo baje barashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbizi y'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Ndabaye kaze rero mwidonido yano makuru. Nkuko natanguye mbivuga na makuru agiye kugaruka cyane cyane ku matora yo muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025. Ivyo Prosper ntaho rwamiye avuga nta shingiro bifise mu mategeko, ariko urunani Burundi bwa bose ruri mu mutego ukomeye. Muti ivyifashe gute? Kuva urugendo rugana amatora y'abashinga amateka yo muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025 rutanguye, ihangiro nyamukuru ry'ubutegetsi bwa CNDD-FDD ngo uraboneka rwose: kubuza Honorable Agathon Rwasa ko yitaba amatora. Amategeko yubakiwe kumukumira mu nzira zose yogerageza gucamwo yarubatswe. Umugambwe arongoye yarawatswe ku nguvu z'ubutegetsi. Sena Nahinyuzwa yituye yaranse guca urubanza ivyo kwiyandikisha amatora bitarahera.
ku munota wa nyuma ubutegetsi bwasanze hari aho bwasamaye. Agathon Rwasa na bagenzi we ntibashobora kwitoza nk'abigenga, ntibashobora kwitoza nk'abakandida ba Sena, ariko barashobora gushirwa ku ntonde n'iyindi migambwe canke inani z'imigambwe. Ivyo rero nivyo vyahavuye biba. Agathon Rwasa na bagenzi we bari ku ntonde z'unani Burundi bwa bose rugizwe n'imihari Fodebu, Kodebu, CNDD na FDS Sangira. Ivyo vyatumye rero Sena yanka kwemera urwo rutonde. Prosper Ntahorwamiye ari nawe arongoye ikigo cy'igihugu kijejwe amatora yagize ati: Agathon Rwasa ntashobora kwitoza mu runani rw'imigambwe mu gihe seneri itarurimwo. Mu kwanka intonde z'urunani Burundi bwa bose, Sena yitwaje ingingo zibiri: ingingo y'112 yo mu itegeko rigenga amatora be n'ingingo y'indwi yo mu itegeko rigenga imigambwe. Seni ntiyanavuze ko izo ngingo zahonyowe, kiretse ko ivuga ko Agathon Rwasa n'abandi bashinga amateka ba seneri badashobora kwitoza ku rutonde rw'urunani Burundi bwa bose. Ingingo y'indwi y'itegeko rigenga imigambwe ntaho ihuriye n'ivyo gukora intonde z'amatora, rikavuga ko ibijanye no kwinjira be no kuva mu migambwe. Mu gace ka gatatu k'iyo ngingo havuzwe ko ata muntu arekuriwe kuba mu migambwe ibiri. Ingingo y'112 y'itegeko rigenga amatora nayo nyene ntayihuriye n'ivyo gutunganya intonde z'amatora. Iyo ngingo ikavuga ko ibintu bishobora gutuma ikiringo c'umushinga amateka kirangira. Mu gace ka gatatu k'iyo ngingo havuzwe ko umushinga amateka yikuye mu mugambwe yatowemwo aca atakaza intebe yiwe mu nama nshinga amateka. Mu kiganiro rero Prosper Ntahorwamiye yahaye abamenyesha makuru mu ndwi iheze, yahagirije Agathon Rwasa na bagenzi we ko bari ku ntonde zibiri zidasa: urutonde rwa seneri batorewe ko mu mwaka w'2020 hamwe n'urutonde rw'urunani Burundi bwa bose. Ariko hano Prosper Ntahorwamiye ngo ariyenze cyane kuko yavanze ibihe bibiri bidasa. Nivyo Rwasa na bagenzi we baratoye ku rutonde rwa seneri ku kiringo kiva mu mwaka w'2020 kigashika mu mwaka w'2025. Azogera kwitoza mu mwaka w'2025 ico kiringo carangiye, ari naho azohiganwa ku rutonde rw'urunani Burundi bwa bose ku kiringo kiva mu mwaka w'2025 gushika mu mwaka w'2030. Kiretse umuntu yaba barondera inyendamuvano ya ndyogo, ivyo biringo bibiri ntaho bihuriye. Nta tegeko na rimwe rivuga ko umushinga amateka yatowe mu kiringo kanaka ategerezwa kwitoza mu kiringo gikurikira ku rutonde rusa n'urwo yitojemwo ubwa mbere. Ahoho no mu mwaka w'2020 Agathon Rwasa na bagenzi be bo muri seneri ntibari kwitoza kubera mu mwaka w'2015 bari bitoje ku rutonde rw'urunani Amizero y'Abarundi. Hanyuma mu mwaka w'2020 biyandikisha ko bazokwitoza ku rutonde rw'imigambwe rw'umugambwe seneri mu gihe bari bakiri mu nama nshinga amateka ku izina rya Amizero y'Abarundi. Ntahorwamiye wenyene yari muri Seni yemereye Agathon Rwasa kwitoza mu mwaka w'2020. Ngiyaba ivyo ariko aramwagiriza ubu bifise ishingiro mu mategeko, yari kuba yamubuje kwitoza no mu mwaka w'2020 akavuga ko ari ku ntonde zibiri zidasa. Seni ntijejwe gusuzuma ivyo bari ku ntonde z'imigambwe bazanana, nk'uko abandi muri politike nabo babandanya babitangaza. Gahandi Seni iriko irihendera cane nuko yoyo itajejwe kuraba ivy'imigambwe ishira ku ntonde ari abanywanyi b'iyo migambwe. Ni nayo mpamvu mu vyo bitoza basabwa hatarimwo ikarata y'umugambwe. Iyaba Seni yari ijejwe ico, yari guca isaba imigambwe yose kwerekana ko abo yasize ku ntonde ari abanywanyi bayo. Aha rero bica bigorana gutahura ingene Seni yakoze ivyo bintu ku rutonde rumwe rw'urunani Burundi bwa bose. Bamwe bati ese ubwo Seni ntaco yari yatumwe kuri urwo runani mu kubona yarukoreye ibitakozwe ku bandi? Uko bimeze ku migambwe niko nyene bimeze no kunaniza imigambwe. Urunani rwose nirwo rumenya abo rushira ku rutonde rwawo, si Seni ibaza iyo bazananye. Urunani rushobora gushirako abanywanyi b'imigambwe itarugize nk'uko rushobora gushirako n'abandi bantu bemera programme y'urwo runani. Icanyuma nuko abo Seni yita abaseneri bafise uburenganzira bwo kuyivamwo bakinjira mu migambwe igize urunani Burundi bwa bose. Ivyo ntibiraba Seni kubera yo itajejwe gusuzuma ivyiyumviro vya politike vy'abari ku ntonde, ahubwo umugambwe wabo niwo kumbure bari kubaza abanywanyi bawo ko bawuvuyemwo, ugaheza ukabafatira ingingo. Nk'uko bibandanye bivugwa,
hari umutego ukomeye cyane ku runani Burundi bwa bose. Nk'uko bivugwa n'aho ingingo zafatiwe urunani Burundi bwa bose zidahuye n'amategeko, hano haca haduka ikibazo gikomeye cyane. Urunani rwarunguruje muri sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro. Iyo sentare nayo nyene irazwi ko idakurikiza amategeko, ica imanza za politike nk'uko iba yabitegetswe n'abatwara igihugu. Mu gihe intumbero nyamukuru ariyo kubuza Honorable Agathon Rwasa na bagenzi be kwitoza kubera CNDD-FDD batinya, ngo biragoye rwose kwitega ko Valentin Bagorikunda arongoye sentare ari we yokubaka kuvuguruza seni. Kubera abunguruje ari benshi, sentare izokwikurayo yemerere bamwe, hanyuma igumizeho ikumirwa rya Agathon Rwasa na bagenzi be nk'uko abasesanguzi mu vya politike babitangaza. Iki ni ikibazo gishobora kandi gucanishamwo abagize urunani Burundi bwa bose. Biroroshe ko bamwe bashobora kugira bati reka dukure ko abaseneri ntiduhembe vyose, ahubwo turondere ababasubirira, gutyo boca basaba ibisa n'ibivugwa na UPRONA. Babikoze gutyo bazoba bafashe CNDD-FDD kwigizayo mukeba wayo rutura, ariko urunani rwikuye ko Rwasa na bagenzi we narwo ngo ruzoba rutakaje amajwi menshi rwari rwiteze. Ku rundi ruhande naho kandi urunani rushobora kuguma rufatanye rugaharanira uburenganzira bw'abarurimwo bose. Aho naho umutego nuko sentare ishobora kugumizaho ingingo ya seni. Umutego wa nyuma nuko Agathon Rwasa na bagenzi be bazana ivyemezo ko batakira abanywanyi ba seneri. Aho naho rero bazoca birukanwa mu nama nshingamateka, batakaza ubudahangarwa be n'impamba butekerewe barangije ikiringo cabo mu nama nshingamateka. Igisumbirije kandi bazoba batsinzwe impaga urubanza bafise muri sentare nahinyuzwa, umugambwe uzoba wegukiye Nestor Girukishaka na bagenzi we. Aha rero niho benshi bavugira ko uyu ari umutego utoroshe, bagasaba aho basabwa bwose ubugabo n'ubwitonzi bw'indongozi zose z'urunani Burundi bwa bose kugira ngo uyu mutego bazowurenge atakabuza. Gakatabesha kuri Perezida Ndayishimiye. Nk'uko vyanditswe na Pacifique Ninahazwe, amatora y'umwaka yo muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025 niyo matora ya mbere yo ku butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Mu gihe rero yari yaje avuga ko aje gukosora ivyananiranye gutunganya amatora atagiramwe mukeba wiwe mukuru wo mu mwaka w'ibihumbi 2020 bizotosekaza ishusho rya Perezida Ndayishimiye. Perezida Nkurunziza naho yari yarugaye uburenganzira bw'abarundi ngo yararetse seneri iremererwa gukora mu mwaka w'ibihumbi 2019, yongera arareka Agathon Rwasa aritoza mu mwaka w'ibihumbi 2020. Ndayishimiye niyavyanka azoba yerekanye ko we ari munsi ya Nkurunziza. Ivyo Nkurunziza yashobora kwemera, Ndayishimiye azoba ata n'ivyo ashoboye. Bamwe bati ngamatora bakaba bagira bati amatora rero atagiramwo abakeba ni ikintu gikomeye cyane kuko n'ubundi kibangamira demokarasi nk'uko babitangaza. Amatora rero atagiramwo batavuga rumwe n'ubutegetsi mu gihe ubutegetsi ari bwo bakumiriye ntasubira kwitwa amatora yo muri demokarasi. Ndayishimiye rero nk'uko Pacifique Ninahazwe bitangaza ngazo basubire kwemeza ko intumbero yiwe ari ryo gura duhure, ariko sinibaza ko hari nuwo bizotangaza cyane kugeza ubu ivyo akora vyose niyo bija nk'uko Pacifique Ninahazwe arongoye ishiramwe Fokude abitangaza. Tuvuye kuri aya makuru, reka tubandanize kubiri ko biravugwa n'ubundi mu mugambwe CNDD-FDD cyane cyane ku majambo yatangajwe na Reverien Ndikuriyo ku igenekerezo ya 3/0 uyu mwaka w'ibihumbi 2024 imakamba. CNDD-FDD ngikirategura rero ingeno tuyoya tuzohora tuva mu nda ari utugumya banga. Ivyo vyatangajwe na Reverien Ndikuriyo, umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru ku wa gatanu uheze igenekerezo ya 3/0 uyu mwaka w'ibihumbi 2025 imakamba. Reverien Ndikuriyo, umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD yatumye ko abamenyesha makuru abanze gukoresha defile y'agakura y'imbonera kure zitambuka gisirikare, abona kwakira no kwishira ibibazo vyabo bamenyesha makuru. Iki kiganiro gitanze mu gihe seni nayo yari yatangaje ingene urunani rw'abatavuga rumwe na CNDD-FDD Burundi bwa bose rwankiwe kwitoza. Nuko Ndikuriyo aboneraho no kumenyesha ko CNDD-FDD itazigera iva ku butegetsi. Niko gutangaza umugambi udasanzwe kandi w'ingene imbonera kure zirirwa ziriruka igihugu cose zipanga kugira CNDD-FDD ize yame ku butegetsi imyaka yose.
ngo porogaramu niyo gukora ibiswi vy'inkona kuva ku myaka 9 ngo hazokurikira kandi ivyo gupanga utuya tukiri mu nda maze tuzovuke twamaze kuba abagumyabanga. Ni mu gihe benshi bavuga bati mu Budage hari umugabo yitwa Adolf Hitler yafashwe n'ingwara isusa n'iyi, ategura urwaruka kugira arugira nk'abasirikare. Iterabwoba ry'aba SS n'aba SA ryuzura igihugu, aca atangaza ko intwaro yiwe izotwara imyaka 1000. Bati sokuru yambwiye ngo buraca bugacana yandi, nayo ngo utazi ivy'isi avyita ivyiwe. Ibi vyose bikaba vyaranditswe na Pacifique Ninahazwe, umwe mu baharanira agateka kazina muntu kandi arongoye ishiramwe Focode, ndetse kandi anatanga ivyumviro bitandukanye ku ngingo zitandukanye biza politike, agateka kazina muntu, imigenderanire n'andi makungu ndetse n'ibindi vyinshi bitandukanye. Ushende subscribe canke sabone rero niba utari wafyenda ko kugira ngo tuzocekanwe nadushikiriza usangiza no makuru bagenzi aho bari hose kugira ngo nabo baje barabo mu bambere bashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngama mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbizi y'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. N'umuhuza TV Imana bahezagire mu bikorwa vyanyu vya misi yose muriko murakora.